aro boss muri mpore yego nazo turashima hama nenda ba telefone yogira ndabamenyesha ko wa mukozi mwantuma namuronse yego wari umuntu nizeye gose cyane bo sawa umuriro nubwo mushaka no kunyenosha na telefone amakaca panga kamanuka ko ari ruguru nyene asasa uri kurondera ikibuga shobuja ni hari nyene wowe ushikubaza shobuja gusa mbwira ikikuzanye nta kintu bisasha nirenge umviriza ni winjira mpenze ugusoka sino musigaye mutera amagerenade muzana ibihere mu kuyiyo wowe ninde wewe ushika winjira Morami baba karibu stari papa iri gute isa neza go eh karibu muhira waze bivyura muhira no kuri muhira turi bo no kuri n'abasize bameze neza cyane aho ni sawa cyane bo nanje usaze DJ ngaha mu rugo umugore yaraduze fete umugore wanje yatwaye inda mugabo kubera ari ya mbere ntiyamumerera neza kuva akitwara twaguye mengo ntiduhuze ukuntu ukamenya mwashwanye baje abantu bakurambere bambwira ati muri ibintu bita ngo guhura biba ivyo bintu nama ndavyumva nanje icyo kintu aje ntwari kurica utamurungika ntwari kurica kweri me wagize bon wagize neza kumurungika abyaye bica bihera mwebwe niko mwagize impamvu nka niyo mbaye cinga umugore wanje n'umusa nani koroka dufise uti hano muyabira naba mu mishwano naba mu ngwara n'umugore hajya ntimumaranye kuva mugize mariage ubona cyitwaza ego none agutuka ngo ashaka umwana muba mwarigeze kuja kwa muganga ngo murabe ufise ikibazo ari we mugenzi jesi ndaje kwa muganga ariko ndazi ko wizeye gukomeye Muco mugenza urabe neza ntuguri kurakora ikosa n'umudamu akarakora niyo bavuga ngo nuko haciye imyaka 2 imyaka 3 ngo nta nikoroka mbona nguce wumva ngo biraheze ushobora no kubyara no ku myaka 5 kandi umwana kaza ryoshe Muco reka ndindiye imyaka 3 si myinshi zogerageza kuko umugore wanje amukunda cyane haba Muco reka nitegure tuje kurabya boss ya hamikini naco urugo dumugisha kandi Imana yarubahaye kujya mwadukoranije mukoranye inshuti n'abagenzi twese tuheba ibyo twari kujamo turaza turabashigikira kimbona ico tari kibazo cyo hava kibatesha umutwe ngo mutangure gutana ko imwikomo ikiza no koja kwa muganga mukara ukomeye nate cyo ndakundira ariko byose nyene nohoraho dushe mu kwizera
twicare ku kazi. Amahoro. Karibu. Asante. Amahoro. Karibu sana. Hama wa mukozi wa mwantumye uyu muhungu nzanye ni umuntu mwiza cyane, ni umukozi mwiza vraiment, akirebutse ndizera yuko mutazokwidoga. Asanzwe yarigiye ibijyanye na marketing, urumva akazazo gashobora ntimuzogira impungenge nimwe. Okay, karibu sana. Muzanye mu gihe narinda mukene kabisa. Musore, Sawa. mwaye mwitwa bande? Je nitwa Muco. Muco? Inshuti yanjye yarambariye yuko nifuza umuntu ameze nkanje. Mu ncamake je nize ibijyanye na marketing. Oh, okay. Je nkunda akazi, nkunda umuntu akora akazi, apana amajambo. Sinzobe nahari mu minsi miki 2-3 nangure kumva amatelefone abakiriya bidoga haba ingorane ngaha no. Ni nabana gusize ngaha nzohagusiga kubera mbona yuko ubikwiye yuko usigara hano. Mbo muri make rero nakumvise yuko akazi ugashoboye kandi unagashaka. Reka rero duhaguruke ndakwereke mu makontwari, mu mastoke y'akazi, ndagutware naho inyuma ahari uburaro hose habone, kugira ninagenda ndagusige ahantu nzi yuko nakweretse kira kintu atangorane. Muco rero mwana wa mama, ubona ko ndakuzanye kuri umubosi wanje, ndakuzanye ndakwizeye Muco. Muco ndabiza abantu barahinduka, ariko ndakwinginze ntuzompemukire ngutume uno mubosi ndamwiteranyako. Nata, nshuti yanjye, kuki izo nkore uno munsi sinotinda kwishura inabi. Karani. Yo, Wewe muri no misi utari kurakwanza nko ndabishaka ni kubera. Nuko igenda kora nuko utabibona. Egawuza nga hari mwere. Mbireza none bibaza ko marapuro yawe batayampa none. Wewe wahinduye umuvuduko wo gukora akazi kandi urabe neza. Je nukuri, bana ibikorwa by'iwanje bisumba kabeba ko munzu kamega ry'ibigori. Icyo ndagukundira rero wewe ufise n'amajambo menshi. Abakozi Imana guheza iki. Banagana hariya imbere yaje hose. Imana kakire mu bwami bwayo bwose. Yo. Wewe wavuye ruguru rero uzi ko kurondera ubuzima byoroshe. Ashi kurondera ubuzima ni nko kurondera amazi mu rukanga gavuze. Ikibazo gikomeye cyane. Ubundi mu boss abagaburira sasa n'ingengayo ngaha murajya ko mushaka. Wego mukunda akazi. Intebe zisigaye zifise ubusutwa zirafatira impuzu. Kego no ko. Nakamashini kancishe ko none. Sawa urakoze. Tebite. Ni sawa.
muraho akazi karagenda yego cyane akazi bikubera genda neza yana cyane cyane nshimira ko abakozi nasanzeho dukorana neza kandi bakorana umwete n'ubwira rero bwana Muco ikinzanya hasi ikindi buge nkuko nakubwiye yuko ndi mu gufata urugendo asa n'ahageze sigaje iminsi yarenga 2 nzoba ngiye rero narinciye hano mubaze yuko hoba hari ingorane cyane hari kibuze nzogende byatunganye cyenda bitunganye hakiri kare kugira ndagusige mu mahoro nzi yuko ku kazi atangorane ndahasize ubisanzwe boss nkuko nabikubwiye ujya munsi yego hajya abakiriya barakunda ikibanza gifite isuku ikibanza kiratiro na cyane n'ikibanza gifite service nziza hama ikindi nacyo gituma umukiriya akunda ahantu ni kubera iyo aje ibyo ashaka abironka sino bimeze neza cyane hama gusa ikintu nibagiwe kujya n'ifi yo ngaho n'icyo dufite bimeze gute kuvyerekeye n'ifi imeze neza nta kibazo na kimwe kora umutima uri hamwe utuje kira kintu kimeze okay merci beaucoup cyane ndagukundira cyane hama ikindi boss igihe uzogarukira twasaba yuko turose na laptop zitatu zikuri zifashiko musarabona ko iyi laptop yawe kandi naje nkajamba nkeneye laptop ikindi naco gisubiriye na comptable abakeneye laptop no kuri case kandi kugira ngo tuze turakora ama rapport ameze neza bakucereke laptop na kibazo shaka kugaruka nzokumenyesha ucunyibutse ndazihitana ndazizana ari bicasha kabisa akazi kagende neza merci beaucoup ega nchi ndakondera boss uri mu boss witawe kandi ukora ibyutse